Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 8 Ntwarante uyu mwaka w'2024 Uburundi bwarifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ku civugo kivuga kiti tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Mu kiganiro c'uno munsi tukaba rero tugiye kubashikiriza ibyaranze ibirori byo guhimbaza uyu munsi byabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi ku kibuga citiriwe Ingoma birongowe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Tukaba tubahaye ikaze. Arabishoboye namwe mu gaceze aho mwicaye buje arabishoboye muhaguruke buje hehe wape Ibirori rero byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ku kibuga c'inkino citiriwe Ingoma kiri Igitega byatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye hamwe kandi n'indongozi nkuru z'igihugu nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wiwe, abashikiranganje batandukanye, abaserukira amashiramwe atandukanye yaba ayo ngaha i Burundi canke mpuzamakungu, hamwe rero n'abakenyezi bari baje bava mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, eka mbere n'abagabo bari baje kubashigikira, na cane ko bamwe ari abavyeyi babo, abandi bashiki babo, bavyara babo canke abatambukanyi babo n'ibindi. Ibyo birori rero bikaba byatangujwe na defile y'abakenyezi bari baje baserukira ibisata bitandukanye, batambuka baberewe, bahimbawe no guhimbaza umunsi mukuru wabahariwe. Imbere hakaba hari umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo ico gisata Imelda Sabushimike. uyu munsi ntibizakoroha umukenyezi ashoboye ameze ate n'umukenyezi aboni yaja mbega nawe uraboni yuja mukenyezi urashoboye urashoboye se mawe wanje urashoboye se senge wanje urashoboye we mushikanje nawe urashoboye mupfasoni wanje reka ndabahayagize muri abakenyezi bashika ku mutima. Mukenyezi urashoboye umukenyezi mwumva nikimara rungu umwani yarize niwamuza mwani yashonje niwamubona ewe mukenyezi yemera urashoboye mukenyezi urashoboye
yewe mukenyezi urekera umara uri inkingi y'iterambere iterambere mu rugo rwawe iterambere mu gihugu cawe iterambere no kw'isi yose yewe mukenyezi uri ingabire y'Imana muhusha tungahushe w'umugore kuko umukenyezi ni inkingi y'umuryango yemere mukenyezi urashoboye yemere mukenyezi urashoboye hari imvugo zataye igihe w'inkokokazi ntiyobika wego mami saki kihari hari imvugo zataye igihe umukobwa nta mwana umukobwa n'impinga yanje mukoraga kubitwa ngo avyaye umukobwa kandi abana batangwa n'Imana ewe mukenyezi iyemere mukenyezi mwiza nunezerwe mukenyezi mwiza nuhimbagwe uko mukenyezi urashoboye yemere mukenyezi urashoboye yemere mukenyezi urashoboye mukenyezi mwumva arashoboye muri politike arashoboye aba mu ntwaro arashoboye ubucamanza arashoboye aba mu buhinga arashoboye mu budandaji arashoboye mu gipolisi arashoboye mu gisirikare arashoboye aba mu myuga arashoboye muri nyinugorozi yemere mukenyezi urashoboye arashoboye aba mu bushoferi arashoboye aba mu bakokaye arashoboye aba mu bamotare arashoboye ubumasonikiyede arashoboye ubushinga amateka arashoboye ugeguza amateka arashoboye ubakozi b'Imana arashoboye yose nta kumigwe arashoboye yemere mukenyezi urashoboye kuba umugabo yemere mukenyezi urashoboye yemesha mu muryango yemere mukenyezi urashoboye utanga indero y'ibibondo yemere mukenyezi urashoboye Krepi birezi vy'Uburundi yemere yemere mukenyezi urashoboye umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango umukobwa yabonye arakowe kare ati ndusurunganwe twarukanye umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango umenyere mukobwa nibanga ntuzugire ugiye kwa mikara umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango barira umukobwa nabonye muramba uwamukoye mutwaye kujana rurema icanya aravyara araheka maze umuryango urasasagara umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo aravye bizoza oya jewe sinshaka iyo bamikara wereka ntureke nejo bizoza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango umukenyezi yatowe kare yahawe n'Imana afasha kurema abakenyezi n'abigeme bo mu nzego za gisirikare n'igipolisi nabo nyene bakaba baragize defile iteye igomwe
abasirikare koko bigishijwe umwuga wo gucungera imbibe z'igihugu n'ubwigenge bwacu. Mwubahwa Petero urabona ko atabo batandukanye n'abagabo nabo mwene wawe si ugucungera imbibe z'igihugu gusa reka no hanze igihugu kibizeye w'imbere gusa n'abamwana amashyi uburebure gusa nagira rumenyeshe abariko barakurikira indefire nziza cyane y'inyamiramabi z'Uburundi ko gushika uno munsi gushika ibice 10% by'inyamiramabi zose ziri mu Burundi, ibice 10%. Murumva ko biriko biraza shaka kubyongereza cyatuma twabagije abigeme bari ngaha muti mubibona gute kugira bacinjire ari benshi kugira ngo barahamagaye kwinjira muri uru rwego 50 cyane abe bose hanyuma rero bamenyeshe yuko abamubona abaserukiye igihugu cyose harimo kandi n'abari mu nzego zo hejuru z'ubushikiranganji. Twamenyesha ko dufise abashika kuri babiri bafise amapete maremare cyane bita abagenero bashika kuri babiri. Muri iki gihe tugezemwo rero umukenyezi mu Burundi ari ku ntambwe ishimishije amaze gutera. Umukenyezi w'indongozi nkuru mu Burundi aha tukavuga nk'akarorero nka mama Burundi, mama Mugiraneza, hari ibitari bike amaze kugaragaza nk'umukenyezi w'umuhizi. Arongoye ishiramwe Fondation Umugiraneza agashigikira imfuvyi n'abapfakazi, agashigikira abagwayi bafise amikoro make, arashigikira kandi umugambi wo gufungurira abana ku mashure bita cantine scolaire. Akaba mbere aherutse no kuronka agashimwe kishiramwe mpuzamakungu ONU kitiriwe abene gihugu umwaka w'2023 n'ibindi. Tasira mama Mugiraneza n'amakungu yarabibonye arabishima arigaragaza mu kuguha ubushimwe butandukanye. Tekwiteka umuvyeyi w'akarorero Abakenyezi rero b'abarundi muri rusangi bageze ku ntambwe idasanzwe, aho mbere banafise ibanki yabagenewe, bakaba baserukiwe mu nzego n'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Spécialement à la femme burundaise. Mwijambo ryashikirijwe n'uwurongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi Emerance Bucumi yarashimye intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko mu Burundi mu vyerekeye agateka kabo.
Naho biruko urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yarananeguye kubona hacibonekeza abantu bamwe bamwe bataye umurongo bahohotera abakenyezi, agasaba abo vyega bose guhaguruka bagatuza bivuye inyuma bene iyo ngeso. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero mu bitari bike yashikirije kuri uyo munsi, yavuze ko kuva kera na rindi agateka k'umukenyezi kamye kubahirijwe mu Burundi. Ati rero abavuga ko umugabo n'umugore bangana bakwiye kumenya ko atarugo rutagira umuntu mukuru, ariko ahubwo ko bakwiye kuvuga ko bangana imbere y'amategeko. Genda mutohoze kw'isi yose, mubaze abo muri Aziya, mubaze abo i Buraya, mubaze abo muri Amerika, muza gusanga atari muri Afrika atahandi hakoraniye kuri stade abantu nk'aba. Kubera iki? Kandi ubu munsi duhimbaza aribo bari babuze agateka mu gihugu cyabo. Mu Burundi umukenyezi yamanye agateka kuko niwe yabazwe iby'umuryango, niwe yari inimero ya kabiri mu muryango. Umukenyezi ni narugo n'umuzezwa nzu. Kuva kera na rindi byari biruko. Rero uyu munsi duhimbaje no munsi nivyo utwibutsa urugamba abakenyezi bagize kugira ngo agateka kabo kubahirizwe. Ariko dusubiye inyuma dusomye mu bitabo by'ijambo ry'Imana dusanga cyane bose bahuriza ko iciyumviro cy'uko Imana yaremye umugabo n'umugore bafise agateka kandi ari magiriranire mu buzima bw'umuryango. Uno munsi kubera dushaka gucurika ibintu, aho kuvuga yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko, duca tuvuga tuti umugabo n'umugore barangana. Ivyo bintu mwumva bisa? Aho kuvuga ngo abantu bose barangana imbere y'amategeko, nta wuruta uwundi, muga duca tuvuga ngo umugabo n'umugore barangana. Ibyo rero jewe ndabifata yuko ari nk'umugambi wo gusambura imiryango, kandi tuzi yuko igihugu icari cyo cyose cubagirwa ku miryango. None umuryango utagira umukuru n'umuto, uwo muryango wobaho gute? Ku kibazo cyo gutorana ku bakenyezi, Sebarundi akaba yavuze ko kitabwirizwa na gato gutera impari mu miryango hisunzwe imico n'imigenzo yamiranga abarundi kuva kuri ba sokuru, ndetse hisunzwe n'ivyanditswe mu bitabo vyeranda. Imigenzo y'igihugu niryo banga ry'ico gihugu, itegezwa kurikizwa nk'itegeko. Mu nyubako y'igihugu c'abarundi umwana atora umuryango wa se, ntafata umuryango wa nyina. Bavuga yuko umwana atorana ubwoko bwa se. Nico gituma bigorana ko umwana atorana ibunyina, kuko abatoranye mu wundi muryango. Niko kuko nta mugabo yo kwitwaza ko bubakanye n'umukenyezi wiwe ngo acaja gutorana ivy'umugore kwa sebukwe. Ivyo hariho abatabitegera, ariko jewe ndavyumva ko ari uko, kubera umwana afata ubwoko bwa se. Iyo rero tuvuga ivyo gutorana, no kubanza kwihweza neza ibijanye n'imico n'imigenzo. Mu bisanzwe nta na hamwe abakera bigeze bavuga ko umukobwa adatorana kwa se, ariko birafise ingingo ngenderwako. Naragiye no kubisoma mu gitabo c'amategeko, sanga hariho abakobwa se yapfuye atamuhungu yavyaye. Abakobwa baca baja gusaba Musa bati none izina rya data rizimangana uko nyene. Hanyuma Musa acaja guhanuza Imana igira ico imubwiye. Imana yaramubwiye neza amategeko ajanye no gutorana. Iramubwira iti umugabo apfuye atagira abahungu, abakobwa biwe bamutoranako. Imana yavuze ngo umugabo apfuye afise abahungu n'abakobwa baratorana. Yavuze iti umugabo apfuye adasize abahungu, abakobwa biwe baratorana. Iti umugabo apfuye atabahungu n'abakobwa afise, hatorana bene wabo.
iyo apfuye naho atabene bafise baza kurondera inshuti ishika. Ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Tuze turamenya imico yacu twongere n'ivy'Imana idutegereza. Mu ijambo ry'Imana rero mbere ndababwire kugira muze kuyisomera, murasoma mu gitabo cyo guharura 27 ku murongo w'8 niho muca mubitegera neza. Kubijanye n'amategeko yo gutorana mu Burundi, ni nkuko abishatse umuvyeyi ashobora kuraga agahintoranwa umwana yamukoreye iciza yaba umuhungu canke umukobwa, kandi muri ico gihe nta umuvuguruza kandi abandi bana ntaco barondera kuri iyo ntoranwa. Murumva ko umukobwa no mu migenzo y'ikirundi ntibibujijwe ko atorana, umuvyeyi arashobora kumuha intoranwa kandi n'abandi bana ntaco baza kuvuga kuri iyo ntoranwa umuvyeyi yamuhaye. Ivyo birazwi mu migenzo y'ikirundi. Murumva yuko rero n'umukobwa yarafise uburenganzira bwo gutorana, mugabo murumva ko hariho amategeko bijana. Ico cigwa muribuka ko nakibasigaranye igihe narindi mu Rumonge ngo musigare muraciga muragica hirya no hino, kuko mbona mwenga ntimurampa inyishu. Nari nzi ko uno munsi ujejwe ihuriro ry'abakenyezi aza kumbwira umuti mwatoye, ariko rero reka uno munsi ndagishiremwo ibirungo kugira ngo muzompe inyishu y'akanovera, kuko jewe nifuza ko dutora inyishu y'ibibazo vyose dufise twabisuzumye neza tutihenda. Mbega ko tuzi ko umukenyezi n'umugabo bahejeje kuragana imbere y'amategeko baba bavanganije amatungo, bashitse muhira umukenyezi akitaba Imana, umugabo wiwe yoronka uburenganzira bwo kuzotorana kwa sebukwe akaza hasi na baramuwe kubera abaje gutora itunga ry'umugore. Ico ni ikibazo, ndagisubiremwe mu vyumve neza. Mbega ko tuzi ko umukenyezi n'umugabo bahejeje kuragana imbere y'amategeko baba bavanganije amatungo, hamwe bashitse muhira umukenyezi akitaba Imana, uwo mugabo wiwe yoronka uburenganzira bwo kuzotorana kwa sebukwe akaza hasi na baramuwe. Ico ni ikibazo. Ubwa kabiri, mbega bishitse naho abavyeyi uko ari babiri bakitaba Imana, abana babo barafise uburenganzira bwo kuja kugaburana bayinarume. Ica gatatu, mbere reka rero nshike kure ubu, bishitse nk'akarorero umukenyezi w'umujiji akubakana n'umuhungu w'umuhanza, hanyuma uwo mukenyezi agapfakara afise abana babiri, hanyuma hakaba uwundi mugabo w'umuhima akamwabira bakavyarana abandi bana babiri, hanyuma wa mugore agahava yitaba Imana. Abo bana bane, babiri b'abahanza na babiri b'abahima, bazoja gutorana mu bajiji? Ivyo nibibazo ariko ndabaza kugira muze mu mpishu. Naho ndabahaye ubufindo bugoye, hariho ivyoroshe. Kugabura ibisigi bihera nk'imodoka, nk'inzu, nk'agatongo kamwe bubakamwo umuntu atoshobora kumanyura, ivyo washaka biroroshe. Nico gituma kenshi muzosanga abahungu n'abakobwa bagabura iyo bagurishije imodoka yasizwe n'umuvyeyi, iyo bagurishije inzu yasizwe n'umuvyeyi, canke agatongo gatoyi karya umuntu yubakamwo inzu batomanyuranira. Ikindi kibazo aha twari mu miryango, mwumvise ko nabahaye agakorwa ubu mugiye gukora, ubu ndabatomoreye mbere ngira ngo mwanyimye inyishu kuko ntivyari bitomoye neza. Ivyo bibazo nivyo muzokwishura, muzoca tumenya ikibereye ku Burundi. Ntituze dugire ngo dukurikire ivy'abazungu. Abazungu benshi umwana atorana ubwoko bwa nyina, barabidusiguriye neza uko bavuga ngo kugira bemere kuri uwo mu muryango nuko babona neza uwo wavuyemwo, ngo kuko umwana atoranye ubwoko bwa se ngo ashobora kuba uwo mukenyezi
yakuye uwo mwana ahatari mu muryango. Nico gituma bo babigize uko. Umukenyezi rero acaja hejuru kuko murumva ko umwana atorana ivya nyina kuko niwe bwoko bwa nyina. Murumva yuko imico n'imigenzo y'u Burundi ntayisi sana n'imico n'imigenzo y'abanyaburaya. Reka rero kuza murakurikira ivyo mutazi. Je ndavyita ko buriko witabira uruvyino utazi aho gwagiriwe, utazi ni warukoze wariwe. Ikindi kibazo kibazwa n'abakenyezi nukugabura ivyicaro mu ntwaro y'igihugu. Ico kibazo kibazwa kubera haje umugenzo wo kubona ko ivy'igihugu ari nk'intango y'inzoga abantu bose basoma ku musa. Twaratituye ibijanye n'uburongozi bw'igihugu, indongozi zikabura ko zigiye gusoma umusa atari umutwaro. Umunsi twategereye ko ugiye mu gisata c'uburongozi bw'igihugu azoba agiye gusukurira abarundi akumva yuko ari umutwaro agiye kwikorera, n'uwo munsi injyane zo kugwanira ivyicaro zizohera. Ivyo navyo nyene vyazanwe na Kavantara, bafashe yuko igihugu ari umusa wo gusomako. Maze iminsi ndabisigura, baraduhenze. Turagenda badukura mu bikorwa bigwiza umwimbu batujana mu bikorwa bitagwiza umwimbu. Kuba indongozi mu gihugu, kuba ubujejwe igisata kinaka cy'igihugu, gushika naho n'uwutiza avuga ngo ngiye kuba umuboyi w'ukorera leta, ngiye kuba umuyaya w'ukorera leta, ubundi ati jewe ngiye gutwara ikinga rizotwara uvuye gukorera leta, gushika abarundi bose bazera ubuzima bwabo mu kigega ca leta mugatanu umwe yimbuye. Gushika naho umukozi wa leta hembwe agaca atanga ikori kuri ayo mahera hembwe, twibagira ko ayo mahera yavuye mu kigega tugaca twitwa yuko ari amakori. Amakori ava mu mwimbu, mugatwara vyibagiye tuvuga yuko umukozi wa leta hembwe amahera yavuye mu kigega agaca kurako makeya agasubiza mu kigega, tugaca tuvuga ngo ni inyungu leta irose. Naho si inyungu, naho shwi. Umudandaza agatsindira isoko hanyuma leta ikamuhemba, imuhemvye agaca kurako amahera akaja gutanga ikori, leta igaca ivuga ngo yungutse, ngo amakori yabonetse. Naho shwi, kuko ayo mahera yari yavuye mu kigega. Ahubwo mu kigega hari havuyeyo menshi, none hagarutse make. Aho leta yari kurira rero hariho umuntu ajeje guca ayihoza amarira, agaca avuga ngo ndakuzaniye imfashanyo, agaca avuga ngo leta yungutse mu mfashanyo. Nimwamushaka rutera imbere rero, nagira ndababwire duhindura ibintu, duhindura ibintu. Tumenye yuko nitwaba dushaka Uburundi buzabuteye imbere mu 2060 butegerezwa kunguka, bukaronka umwimbu, hanyuma tugakora ibikorwa bivuye muri uwo mwimbu, kuko umwimbu ni inyungu. Ivyo rero byose nivyo vyatituye ubutegetsi bw'igihugu, bica bituma tubijyanira. Niho rero abakenyezi bace bavuga ngo natwe duhe ku musa. None kubera iki abagabo ari bo banywa bonyene? Nicaba ari kunywa ari kurya gusa ataco wakoze. Bose rero nibarye kuko iyo sahani ni y'abarundi bose. Ejo rero muzobona rero n'abarya abandi badakora muri leta baza kubasaba bati tubise natwe dusomeko. Ivyo nivyo bitera injyane mu gihugu. Tumenye ko ivy'igihugu ari vya twese, ugiye gukora mu gihugu ubugiye gusukurira bene gihugu, nico gituma ari umutwaro. Tuvyumve uko nivyo umukenyezi arafise ububasha bwo gutanga intumbero y'iterambere muri iki gihe. Nico gituma tuvuga tuti umuntu wese, abantu bose bafise uburenganzira bungana ku vy'igihugu, barafise uburenganzira bungana mu kurongora igihugu. Ivyo ndavyemera, kandi ndavyemera yuko umukenyezi nawe afise ubwo burenganzira bw'uko ashobora gufata ingingo mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ariko kumva ko umukenyezi atabikwiye, bakavuga bati naho atabikwiye ategerezwa kubaho kuko ari umutegetsi, iryo nitera nyuma. Dutegereza kurondera ababikwiye. Nico gituma rero mwene iki gihe nico gutegera ko mu vyicaro umwe wese abagiye gukora.
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaranateye akamo abantu bose ngo biteho isuku aho babaye, birinde gushurashura, guharika, birinde kandi n'ubunebwe. Muri ibyo birori abakenyezi bitanze kurusha abandi mu mwaka twaraye dusozereye, bakaba bararonkejwe utuganuke n'impapuro z'iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cuno musi. Tukaba tubipfurije kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Imana izigame imiryango, igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi, naho ubutaha. Umukenyezi w'umwizigirwa.